arije ndongoye DB Entertainment ikabijejwe gufasha abaririmbyi nanje ndimwo. Nari nsanzwe mfise umuririmbyi umwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Arizona, akakwagura akarere ngakorera cyane ngaha muhira iwacu mu Burundi. Nkaba nashimye guhera hamwe n'umugwi We Love Music, twasanzwe turi kumwe hafi gato gato kuko nari sanzwe nkorana cyane na Grand Picture Landry SB asanzwe akoreramo, hama nabo bakaba bari basanzwe bari muri Grand Picture, nkaba ubu ari jewe nsa n'ubahagarikiye mu bikorwa muri DB Entertainment. We Love Music ko iminsi yose twari tumaze dukora ntitwari bwaje abona imbere y'amamedia, imbere y'abanditsi n'abamenyesha amakuru. Hongera nkashimira cyane Grand Pictures Landry SB kuko yatubereye novuga imfura mu kazi kacu mu byo twagiye turakora. Ndibuka kenshi arakunda kutubwira ijambo ati ikintu cya mbere no bibira nk'isokwe ni mukore, ntimwiteho ibindi canke ivyari ibindi byose bizizana. So novuga iyi ni step ya mbere, ni intambwe ya mbere duteye muri kumbure intambwe nyinshi ziri imbere tuzotera, kandi twokongera tukabasaba uko muri ngaha haraba benshi nkuko mugenzi wacu yabivuze, twagenda turaronka ama feedback bashikira ibikorwa byacu, ariko no musi turasokaje yo kwicarana kugira ngo tubashimire, twongere tubasabe kandi n'inguvu nyinshi kudufata mu mugongo na We Love Music. Hama nongera nshimira cyane na Dom Brighter DB Entertainment Music ko nga mu Burundi hari abandi ba artiste benshi bariko barakora, ariko kuba yaduhisemwe natwe nk'ifura ngaha mu Burundi nubwo yavuze ko hariho abandi ku ya asanzwe ari afasha, novuga niba kwe twagiriwe. So kandi ikintu novuga ndamushimira no muntu ari ngaha is an action man, n'umuntu akora n'amajambo avuga. So ndibaze ko imbere ari heza cyane tuma hari byo batahurije ko nandwe kuba ari ngaha tugiye mu minwa ya Dom Brighter ari wadutwaye. So novuga kuba ari ngaha nituvuga ngo turavanye complètement kubera asanzwe akora ama video, kandi novuga tuzokwama twamukeneye cyane n'umushuti apa yo kuba twarakoranye ari umuntu mukorana kumva yuko akugumye hafi akaba umuhanuzi wawe byoba byiza gusumba. So that's why ari ngaha. BTV Burundi presents B News.